muri journée igira gatanu UEFA Champions League muri rusangi kipe yitwa Performance yanganije na Olympique na kipe yitwa AC Monaco bibiri ku bindi. Copenhagen itsinda Kairat Armat 3-2. Kairat nayo PSG itsinda kipe yitwa Tottenham Hotspur 5-3 mu bitsindo 3 vy'umugabo witwa Vitinha. Real Madrid mu Bugiriki yahakuwe n'Imana rugira vyose kuko ekipe yitwa Olympiacos yabahindukirije ko ikibuga mu minota ya nyuma. Real Madrid rero yatsinze 4-3 ekipe yitwa Olympiacos. Arsenal the Gunners ku kibuga Emirates Stadium bafashe ekipe yitwa Bayern Munchen bayitataguzamo ibitsindo 3-1. Mikel Arteta n'abasore biwe bati turi mu nzira nziza. Liverpool kuri Anfield Road Park kipe yitwa PSV Albion yaje banyanyagizemo ibitsindo 4-1 mu gihe Atletico de Madrid mu minota ya nyuma yafashe kipe yitwa Inter de Milan itsinda 2-1. Eintracht Frankfurt mu Budagi yamaramajwe na 33 ku busa mu gihe Sporting yatsinze kipe yitwa Clovis iheruka guhagama Barcelona ibitsindo 3 vyose ku busa. Muri rusangi nuko inkino zagenza ariko inkino zo ku mugoroba zarimo ibitsindo pe. Fashe match ya Paris Saint-Germain yabonetsemo ibitsindo 8, gafata match ya Real Madrid yabonetsemo ibitsindo 7, ugafata match ya Copenhagen yabonetsemo ibitsindo 5 bibaye 12, ugafata match ya Performance na Monaco yabonetsemo 4 bibaye 16, ugafata match ya Arsenal na Bayern yabonetsemo ibitsindo 4 bibaye 18, gafata match ya Liverpool na kipe yitwa PSV yabonetsemo 5 bibaye 23, match ya Atletico yabonetsemo 3 bibaye 26, match ya Inter Frankfurt na Atalanta yabonetsemo 3 bibaye 29, ibitsindo 32 ku mugoroba ku munsi w'ejo vyabonetse mu nkino za UEFA Champions League zareko ziraba ku mugoroba ku munsi wa gatatu. Journée birarangiye ariko no mundi tugira twicare ku ma equipe tubona ko afise ikibazo. Turahera ku mugabo witwa Xabi Alonso na equipe yitwa Real Madrid. Ako nimba ari ikintu muri no mwaka numva nshuhiye ndifuza kuraba match ya Internazionale Milano ntifuza kuraba ingene bakina. Ariko vyabonetse ibitsindo bingana mu nkino 9 abonetse ibitsindo 41 hafi 41. Yeah. Really? Hey. Match ya Monaco injiye 4 sivyo? Match ya Kairat injiye 5 si 9. Ushaka ibitsindo 8 vyinjiye kuri match ya Paris Saint-Germain si 17. Of course. Hinje ibitsindo 41. Ushaka ibitsindo 7 vyinjiye kwa Madrid si 24. Yeah. Ushaka ibitsindo 4 vyinjiye muri match ya Arsenal 28. Ushaka ibitsindo 5 vyinjiye muri match ya Liverpool 33. Ushaka bitatu vyinjiye muri match ya Atletico 36. Ushaka bitandatu muri match zibiri ya Frankfurt ni ya Sporting 42. Ndafise envie yo kuraba match ya Inter de Milan. Nitaye kuraba umusaruro wa Chivu. Muga ndashaka n'umwana yitwanje One Ball. Sindara match za Internazionale Milan ariko buri munsi yabonye igitsindo kitari cyo haba harimo assist. Bona zo mupira. Umwana ashobora ko burya turamara ashobora kuzova mu mvura asanga atamwanya ugihari. Aya nimba takiriguma kuraba bona zo mupira. Ayo One Ball zo mupira kabisa. Bandaba statistique nkavuga atega umwana ni. Duhe twihuta cyane kuri equipe kuri match yahuze equipe yitwa Olympiacos mu gihugu cy'Ububirigi yakira equipe yitwa Real Madrid. Yari Xabi Alonso yaravuye muri weekend Italia mworoheye ijanganya na equipe yitwa Elche ibitsindo 2 ku bindi. Byane wakiriwe mu gihugu cy'Ubugiriki afise runini mu izamu kuko Thibaut Courtois hari Alvaro Carreras na Raúl Asensio mu team defense. Ferran Mendy yagarutse urukino rwo rutangura ariko na Trent Alexander-Arnold ku numero 2. Hagati mu kibuga yazanye Camavinga ariko na Tchouaméni yagarutse mu kibuga nyuma y'imvune. Mu gihe imbere yabo gatera hasize umwana muto witwa Arda Güler. Uruhande rumwe yari hasize captain Federico Valverde, urundi hashira Vinicius Junior yatakisha umugabo witwa Kylian Mbappe. Yanatsinze ibitsindo 4 byose ku mugoroba wejo. Iyi equipe yitwa Real Madrid yatsinze equipe yitwa Olympiacos. Ariko mbabwije ukuri sibo babonye match irangiye abasore umugabo witwa Xabi Alonso kuko batsinze igitsindo cya gatatu cya gombora 4 batsinzwe ku minota 81 na El Kabi. Inyuma y'ico gitsindo cha Ayub El Kabi Andrier nini bashobora kuba muryamitse nk'inshuro zirenga 3.
bon c'était un match novuga ngo uravye ico Real Madrid iri ukaraba equipe ya Olympiacos bwa mbere ibyaro vyerekana ngo Jenny match nofata kuri 50-50 kandi 50-50 uri Madrid imbere ya equipe ya Olympiacos peu importe ko Olympiacos bari muhira Madrid wakinye match mbi ariko comme Real Madrid bari muri periode yo gusova situation cyane mu byariko biravugwa kuri Xabi Alonso peut-être tubigaruka ko mu majambo yatandukanye navuzwe nyuma ya match ariko no musi uravye equipe ya Olympiacos akarori yateye imipira 15 nako 18 ikadira imipira 8 mu gihe Madrid bateye imipira 15 bakadira imipira bivuze ngo deje yaba mu mipira amatentative bagize mu gutera mu igoro Olympiacos yari imbere yaba muri tira zabaye kadire Olympiacos yari imbere yaba mu masave abanyegori bakoze runini yakoze save zitanu mu gihe umunyegori Olympiacos yakoze save zingahe save zitatu bivuze ngo mu bijanye no gushira mu kaga l'équipe adverse ikuzibira kugira ngo utayitsinde gitsinda Madrid nubwo baronse ibitsindo byinshi parapore bya Olympiacos niyo yari yagiye bigaragara ko yagerageje kuwamenasa irondera igitsindo gusumba uko Madrid yagira gute yakirondera rero peut-être uza kugaruka kuri match uburyo yagenze uko Madrid batsinze kandi bashize heza amanota 12 mu minota 5 bon donc victoire zine défaite imwe bagize imbere ya Liverpool ariko nubundi je ndagaruka est-ce tuvuga iki kuri Xabi Alonso yari yagiye gukina no rukino bigaragara ko Olympiacos umenga ni equipe iciritse ariko babwita igipimo kuri we hari amakuru bien sûr atabaye confirmé bivanye no ko resultat yabaye nziza cyane se yabaye en faveur ya equipe ya Madrid ariko uribuka ko ericinga icyo yari yagarutse ivuga ngo Xabi Alonso agatsindwa ino match birabiyeze Marcati nubwo yotsindwa aracafise ugushigikirwa n'uburongozi bwa equipe ya Madrid mugabo dufate rero ivyabaye mu itangazamakuru inyuma ya match mu itangazamakuru Federico Valverde ati bien sûr byinshi byaravuzwe n'ibindi bigiye bitandukanye ariko twe coach turamushigikiye Kylian Mbappe même chose ati coach tugomba kumugwa inyuma byanga bikora bavuze bati turi equipe twarana na Madrid uno munsi twunze ubumwe uko bitigeze kubaho plus que jamais peut-être kuva umugabo yitwa Xabi Alonso ashitse hano rero nje bakwiyumvira ati eske nuwe butumwa Xabi Alonso yoba yahaye abakinyi biwe imbere ya match peut-être ari ikintu cyahindutse kabwi ati peu importe la difficulté reka tugende tugwanire ino mayo uno mwambaro rero Madrid ngo akunda kuvuga ati wocafura woja kwivo woja kamaraso n'indi bigiye bitandukanye ariko nuzogira gute nuzokogwa n'isoni utsindwa na Olympique na Olympiacos barugukogwa n'isoni yemeranye nivyo no musi uko turavuga Madrid ngo yatsinze bigoranye n'ibindi ego ariko yatsinze ico kuraba nico nyene gute muri Real Madrid ugera ku bitsindo bine kuri kimwe ukarangiza match kuri bine bitatu kandi bigaragara ngo wowe urangije match kuri pressure kuko ugaragaje no yatangwa ibashya kuri polemique kuko yatangwa ibatsinda ugaragaje no of course yatangwa n'abatsinda ariko baje kuyigombora igitsindo mugabo bagera ku munota 59 ari bitsindo bine kuri bibiri bivuze ngo ni equipe twa d'abord Olympiacos itigeze yorohereza Real Madrid habe namba kuko 8 minutes bari bateretsemo igitsindo cya mbere ya equipe twa Olympiacos Vendemba park igombora menga koresha iminota 6 n'amasegonda 42 kugira ngo abatsinze ibitsindo bitatu mugabo to Kylian Mbappe ariko bakigaruka ku munota 52 Madrid Taremi yanateretsemo igitsindo cya equipe twa Olympiacos cya kabiri erega bitatu ku bindi n'ubundi Madrid isubira kuri pressure kuko 3-2 kushika ku munota 52 byashoboka ko equipe twa Olympiacos nayo ikora difference Mbappe ku munota 59 aterekamo igitsina cya kane n'ubundi kuri pass igira kabiri Vinicius yaramuhaye muri match yo kumugora ku munsi w'ejo ariko ibaza ko ku munota 81 El Cambi ateretsemo igitsindo cya gatatu bon aho ni turanagaruka d'abord ku buryo ibitsindo byose equipe twa Olympiacos byabonetse babona ko ari amakosa hagaye y'uburyo equipe twa defense equipe twa Real Madrid yahagaze haje no gusohoka makuru yuko mugabo atwara Raul Asensio yaje gukina urukino yamaze kumenyeshwa inkuru yuko aje kubura sekuru ku munota 73 naso Asensio azana umugabo witwa Brahim Diaz ariko ku munota 90 yarafashe ngo gusohora Vinicius azana Frank Garcia kuko vyagaragara ngo mu minota 5 bari bongeye vyane bishoka ko equipe twa Olympiacos nimba buri mutsindo bigera kuri ibi bivuze ngo ni equipe twa Madrid barangije match kuri pression yo ku rugero rwo hejuru hana maze kuzamuka mu bivuga ngo twotakaza match naho tutotsirwa mugabo tukanahinga ega bwa mbere cyatugaruka kuri context ya match nkuko Landry abivuze bwa mbere haruhande yuko vestiaire twari dufite message kwisa n'igwaye donc akabamo kumva ko bamwe nabandi
bashobora kuba batari ko barahuzana n'umumenyereza Xabi Alonso mugabo tubanze dufate iyo context ya vestiaire tuyishe ku ruhande dufate situation ku ma decision technique umumenyereza yari obligé gufata bivanye na context yisanzemo ya effective yaravise uwo munsi yazanye Mendy yara surprise kuko kuva Mendy ava mu mvune nitwigeze tubona processus yo kumugarukana boro boro ariko tubona korotse muri match pa brisquement ariko ivyo ndavuga ngo vyoba vyavuye bwa mbere kuko umugabo azi ku izina rya Alonso yisanze agiye gukira match afise umu axiale de formation umwe muri effective yitwara ura sense nawe aje gukina urukino mental madahagaze neza raison pour laquelle arabakritise novuga ngo kumukura muri match n'ibindi bigiye bitandukanye ariko rimwe na rimwe ahubwo ashobora kuba hari yabaye coinsista bakamubwira ati Raul Asensio nawe ubwo akavuga ati ku Real Madrid nubwo ndi mukiriro namaze kumenyeshwa makuru ko ngandaye nta yindi shwa ya ni navyo byavuze ko bavuze bati Asensio nivyo yamaze kumenya ko Grand Pere we yapfuye mugabo yavuze ati nje mukinyi wengene sigaye de formation amamvu nimwe no kwitangira equipe bien sûr ko yari yitangiye equipe ariko kana equipe yagomba kumuproteja kuko kenshi tuzi ko iyo bino bibaye umukinyi ahora ahita ahabwa uruhusha ko kuva naho equipe biri yagiye ukina cyangwa se ko kuvamo gacha game ya ibi rero na equipe yategezwa kubijera nivyo yamusohoye ariko benshi babitahuye bien sûr ariko jewe ku bwanje ntakoze arimo kuko Raul Asensio kundu dusanzwe tumuzi umwe mu bakinyi mental bakunda kuba perturber peut-être Olympiacos yari guha ivyitwaza akaba umuntu amucumita akantu hari ugasanga no kugwanara kwa cyangwa mukubise nk'ikofi bikamuviramo carton rouge equipe igasafaringa donc equipe yateza kumproteja na cyane ko yari kirasa na equipe iri kiraronka intsinzi ikamuproteja kavuga ngo katumusore aje kuba pose tume dufundikanya ibindi ariko umukinyi yatwitangiye natwe twerekane ko tumwitangiye tugize gute tumushigikiye donc dufashe context yose bigaragara ngo tactiquement equipe yategerezwa kugora uwitwa Xabi Alonso kuko hariho bamwe makinyi tarafise ariko kandi hari n'uburyo yisanze hari remplacement zimwe aza kuba obligé gukora bivaye no ko Asensio atari atameze neza mentalement ariko kandi niyo message yashobora kuba yahaye abakinyi rimwe na rimwe akabamo guforce kuko biragoye ko umuntu mu butumwa no munsi nyene hageze match acabukorerako kuko message jewe mbamo numenga iyo vyamaze gutosekara kugeza kuri urugero bisabwa ko message itangwa progressive ariko ndavyo kwitanga Vini yagize ejo nabivuze ati ndavye match Vini aza gukina iraza ko mu butumwa bw'uburyo Real magomba kwa na Xabi Alonso navuga ko Mbappe numwe mu bantu bavuga ngo bariko baragira 6 kuri Xabi Alonso yanagize no kuri Carlo we ababona ko Madrid yimushigiki yakitsindira ivyo bitsinda kazoba umwe mu kandida Madrid ishira imbere mu jana Ballon d'Or ivyo kuri Mbappe nta mumenyereza batazobana mugabo uravye umuntu nka Vini ukarabana nka Rodrigo Goes ukarabana n'undi byo tandukanye mugabo dufate match ya Vini yonyene ya determina ko peut-être ku munsi wejo hari ubutumwa Xabi Alonso yoba yahaye vestiaire yiwe peut-être akabwira ati twibagira imaze igihe bivugwa mu itangazamakuru dukina umupira hama dusanasaniye equipe yacu turabwo twogira gute twayigaruka kuko byanagaragaye n'inyuma y'urukino Xabi Alonso awera no witwa Vinicius bigaragara ko Vinicius agize mugabo uraziko jewe na Mose mfatiye kuri polemique zamaze iminsi turanazi n'uburyo sometime abakinyi cyangwa umukinyi bashobora kuba professionnel cyane nico kinagomba ngarukeko dufatiye kuri polemique zari zimaze iminsi ziri muri vestiaire ya Real Madrid mubano mubi hagati y'umugabo bitwa Alonso na Vini wanagaragaye amaso mu maso ku rukino guhera ku rukino rwa Clasico inkino zigiye zitandukanye Vini ntabona uwo mwanya yanawubona kaza yinjiye yanatangura mu kibuga gasoho kubona yuko yari kwakina ibintu bimeze neza urukino rwaje je sinshobora kuvuga ngo numubano wasuye kuba mwiza mugabo no munsi Vini wibuke ngo Vini yarabanye na Clovis Vini yarabanye na Luka Modric Vini yarabanye na Casemiro Vini yarabanye na Ramos na Benzema Vini arazi ico Madrid isobanuye gusumba uko yogomba guhuza n'umumenyereza unamuzi Real Madrid bo bari kuri pressure ivuga ngo hamwe twodekona imbere y'equipe yitwa Olympiacos Ropire tugatakaza amanota hari ahandi habi twakwisanga bikatuvyarira karambaraye gusumba uko twagomba kwitanga tugatanga ingufu zose sinshidikanya jewe yuko umuntu wese azombaza ati umukinyi mwiza kwisi ku ruhande rw'ibubamfu ntotanga Vini nta wundi mukinyi ahari ku ruhande rw'iwanje niba ntotanga Vini nta wundi mukinyi ariho ku 11 mwiza ku rwego rw'isi vyumvikana ngo Vini uno muzi yaramaze kugira esprit y'ingwanyi yaramaze kugira esprit yo kudacika intege yaramaze kugira esprit yo kudakogwa n'isoni vyumvikana ko uno muzi gutsindwa na Olympiacos Ropire hari ahandi hantu Real Madrid yagomba kwisanga hatandukanye naho yari iri vyo kumva ko Vini yatanze assist zigera kuri 2 ku mugabo witwa Kylian Mbappe burya sinibaza ko Kylian Mbappe yadatsinda ibitsindo 4 canke 3 iyo yari gutsinda 2 urukino rukagenda kuno biciye mu butungane Vini ari guhabwa agashimwe ka home match
mugabo Kylian Mbappe avec ivyo bitsindo bine vya equipe ya Real Madrid yabibonye vyose harimo assist y'umugabo yitwa Ardagure na Camavinga izindi zibiri za Vini cette fois satana penalty irimo na polemique akina urukino ruteye ubwoba binyereka ngo hano hantu nubwo bagomba kugirana umwana mubi na Alonso abakinyi ba Madrid barazi ico Madrid isobanuye gusumba ibibazo bogiranira n'umumenyereza. C'était aussi un match compliqué rega dura pare umugabo yitwa Xabi Alonso kuko buriya ni imwe mu mapoint abantu bagomye birengagiza ariko uravye umumenyereza José Luis Mandiribar umumenyereza yigeze guca muri equipe ya Sevilla, Deportivo Alaves, Eibar, Levante, Osasuna, Real Valladolid, Athletic Club Bilbao Numu Espanyol numu basket wa tactiquement bigaragara ngo Xabi Alonso yarahuye n'umumenyereza peut-être ashobora kuba tagize iyo zina ko yatamenyereje iyo migwi komakome mugabo ashobora kuba ari na cyangwa no mugafise peut-être ari mu toku wa Xabi Alonso peut-être no mugafise ari muto mugabo no musugiye kura imigwi yaciyemo José Luis Mandiribar umumenyereza tactique mu vyinji ndani wosanga peut-être mu mateka ari mwiza gusumba Xabi Alonso cyangwa Xabi Alonso agifise we kubaka byinshi kubera kiri muto par rapport ya José Luis Mandiribar mugabo bigaragara ko nayo yari imwe muri point ikomeye cyane Madrid batagomba gusiga inyuma ahubwo ikibazo je ndiko nibaza no munsi twoba tugiye kubona ikirero twisunza amajambo y'umugabo yitwa Kylian Mbappe na Federico Valverde probablement na signe y'umugabo yitwa Vinicius Junior ku rukino yerekanye ubwo twoba tugiye kubona equipe ya Real Madrid abakinyi cette fois-ci ibi wabigiye guhera mu itangazamakuru y'uburyo babanye n'umugabo yitwa Xabi Alonso canke n'ubundi ejo canke igihe bagatsindwa urukino biraza kugaragara kuko iyo watsinze match neza intsinzi iraryoha importe uburyo uyironse na cyane cyane intsinzi ije inyuma y'inkino zitatu tutwombere cyo komvona itabona amanota 3 kandi bagenda kuri aba adversaire bagiye barafronta harimo aba adversaire baciritse par rapport à Olympiacos none uno munsi certa equipe ya Elche na equipe yitwa Rayo Vallecano hari niveau Olympiacos bafise Olympiacos tunza abakinyi beza banashima meza mwiza bien sûr bari mu igano ryo mu bugirika ariko no mu mateka nimba ari equipe peut-être ushaka kuvuga ngo iseruka muri Ligue des Champions kenshi gashoboka kwera ko mu bugirika yisanga atari variti hari mugabo Chelsea nibaza ko bahuriye muri Ligue des Champions munsi Elche yoja gutora 3 vyoroshe kwa Olympiacos kuna yatora ahubwo Olympiacos babuye bari mu favori erega no kuna yatora ko bari nk'uko kuntu twavuga ati Elche Olympiacos ikayatora imbere ya Madrid Imana yo bikinze donc rero nje gutuma ko navuga ngo nimba to ya 3 kwa Olympiacos wowe sanzi wabo uziko mu nkino zibiri zero ko yabuze kwa Elche ukayabura kwa equipe izwi ku izina rya Rayo Vallecano ukaba yabuze kwa Liverpool nayo nyene iremvye kino gitari mu bihe vyayo ino nsinzi yagomba kuba ari source de motivation kuri equipe ya Madrid mugabo jewe kuri jewe mbona ko bizoko explosa peut-être ivyo badusezeraniye tuzomenya ko bidusezeraniye nyuma y'umunezero bagize wo gutsinda bari bamaze igihe badatsinda cyane tumenye ko ivyo badusezeraniye babidusezeraniye kubera ko vy'ukuri bari kumwe atabujyajya buri oya mo nico kintu natanguye ndakubarira kukiri jambo muri bikana bakunzi ba Real Madrid nous sommes motivés que jamais nous sommes unis abamenyereza b'aba Espanyol jewe ndamaze kubagira ko amakenga menshi mfatiye ku vyo maze kubona peut-être ko ashobora kuba hasuye ko ahubwo kuri iryo jambo ashobora kuba habaye agacu keza kavyutse hagati y'abakinyi n'umumenyereza ahubwo turetse n'ivyo ubwo kuri iryo jambo umuntu yava yumvira uruhara rwa equipe ndavuga body equipe gusumba ibindi bintu vyose peut-être ko kibaza kuri Xabi Alonso uno munsi jewe nico gitone nubwo bitaba byavuzwe mugabo tukibaza niba ko kwimuka mwiza wagarutse muri equipe kuko n'inyuma y'urukino Camavinga bamaje bati est-ce que vestiaire iri divisé koko nabo babishura ati uretse ko ibinyamakuru bivuga ivyo bishaka ati rimwe na rimwe hakabamo no kurenza urugero ati mugabo nagomba kubamenyesha ko turi uni plus que jamais dufatanye mu nda nyuma ya Real Madrid iyi equipe ya Madrid irakomeye ku buryo umukinyi wese yaba professional kuna neza Eduardo Camavinga avuze ivyo hanyuma haba declaration officielle y'umugabo witwa Federico Valverde d'abord nka capitaine equipe mu kibuga ku munsi yaje kandi bigaragara ngo avec ubutama bwa Carvajal avec n'imvune z'urutavana ko za hato na hato uyu mugabo agomba azokwasira no responsabilité kwitwa capitaine wa equipe ya Real Madrid inshuro nyinshi cyane ariko nawe nyari mu itangazamakuru kuri forme zi uno munsi zagabanutse zagabanutse biravugwa ku kuntu zagabanutse cyane Zabiagera mukoresha amuburaguza ku bindi bibanza mugabo nemeza ko banashaka nige batari bafite mu numero 2 de formation Valverde ntabaye ku numero 2 nawe yavuze ati nous sommes unis plus que jamais aya n'amajambo y'abakinnyi equipe mugesha bien dans itangazamakuru nawe kibazo cyari cyo nyene est-ce que vestiaire yawe iri divize avuga ati ivyo soma biteba ko mugabo gikuru nuko
tugomba gukorera hamwe kugira ngo umusaruro wa ekipe yacu tandukanya ube mwiza tandukanya ati ico Real ndabizi biragoye Madrid tandukanya ico ndabizi Real Madrid biragoye kuko ivuze. nayibayemo nk'umukinyi nongera ndayibamwo uno munsi nk'umumenyereza ico rero mbaza ubwo uyu mubano mwiza ushobora kuri kuravuga hagati ya Xabi Alonso n'abakinyi ubwo ntushobora no kubona shingi yabwo kuvyo ekipe canke body ekipe ushobora kuba yavuze gusoma ibyo twabona ku mugabo twa Xabi Alonso tandukanya ico Real Madrid ivuze muri no sport n'izindi ekipe zo kuri niveau ntoyi zitangana na ekipe yitwa Real Madrid zumvikana ngo jewe ku ruhande rw'iwanje sindi buvuge ko batoba basuye kunywana nta preve mfise ariko ngendeye ku bihari na polemique zari zihamaze iminsi n'ivyo ibinyamakuru vyandika ndafatira ku kintu Real Madrid isobanuye nkakubwira ngo nta mukinyi numwe wo kwa Real Madrid yo kuboko kuja mu itangazamakuru avuga ngo kwa Real Madrid tubayeho nabi kuri kubera ko ibi bihe bibi bariko baratraversa abasore abanyabrazil cyane ariko bigaragara Rodrigo gozi mu itangazamakuru akagomba kuba yaravuze bigaragara ariko rero wanashaka tuvuze no kunga ukuboko bica bigaragarira muri performance equipe ya Madrid iragera ku rugero rw'ibitsindo bine igeza match mu buryo byaje mu match imbere ya Olympiacos ropire naho nyine bivuze ngo ryashaka do kwitangira equipe yitwa Real Madrid ryashaka do kumva ngo vyose twobiba ku bwa Real Madrid twarabonye nk'atari hano muri equipe yitwa Real Madrid iri ni nkuko bariko barabitubwira basenyera ku mugozi umwe Manchester City yabahagamye ukaba wotuma umwana nka Rodrigo Goz akifatira Man City mu ntoki mu minota mikeyi avuye kuri bande touche twarabonye Madrid iba iri ini canke kubera izi nici siguye muri no sport ibwira Atletico de Madrid ati turakwegariza ku minota 89 hama tugutsinda ibitsindo bine mugabo no munzi nimba iyo solidarite mwaronse ari uko Olympiacos yo batanguza igitsindo mukayigombora mukayitereka mu cyaka 2 3 ni cyakane igaci bagombora 2 mukagira 3 bine Madrid bakiniye kucizina risobanuye gusumba solidarite iri hagati yabo kandi byari binagoye ko uja mu itangazamakuru match iheze niyo batari kuba baronse insinzi ngo Eduardo Camavinga yibuka kubwira abantu ko bari divize umugabo witwa Federico Valverde ni kapitene wa equipe en tant que capitaine ntupfa kuvuga ivyo wiyumvira ivyo ari byose bikuje mu mutwe ngo ni kubera uri mu ishavu canke ufise ibibazo bigiye bitandukanye hano sino kwemeza ko hakiri ibibazo hagati yabo n'abakinyi n'umumenyereza ariko sino navuga ko vyavuyeho kuko uru ni go rukino rumwe twabonye inyuma y'amajambo menshi yaramaze iminsi ariko aravugwa na za Marca na za Chiringito ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye vy'ibinyamakuru rumwe tubonye Madrid igaruka ku nsinzi mugabo insinzi iteye amakenga avec imbere y'uma adversaire wataye ntonyi gusumba abo bahora bahangana ibi rero binyereka ko iyi professionalisme umukinyi wari we wese naho ufise umuntu umeze gute wisanze kwa Madrid wo yiga kunabi no kuneza kuko Madrid ni equipe kubwo abandi tubifata nka professionalisme gusumba ko tubifata professionalisme gusumba ko ari kuri equipe yagaruka mwanya mwiza bon je ndabifata kuri professionalisme ariko kandi kazoza dakiteze ku ibintu byinshi kuko nabivuze ino nsinzi peu importe l'adversaire batsinze ije bari bayinyotewe reka turindire muri weekend bafise Bilbao weekend bafise Bilbao hama nyuma barakira City baca bagaruka bakire Celta Vigo baca bagaruka bakire equipe kwa Manchester City niyo adversaire yabo muri kuri jeune gatatu ya Champions League bivuze ngo mundwi kurikira nta Ligue des Champions bon jewe professionnalisme Madrid nta muntu ayishidikanya ko kuko turabizi kiriyo ariko kandi ndo atandre nyuma y'insinzi kuko iyo umuntu atsinzwe n'uwatsinze bavuga ibitandukanye none munsi Liverpool abona amajambo Curtis Jones yavuze ndazi ko nibatsinda muri weekend bagakurikiza ko rundi rukino bizoba biheze ariko iyo itangazamakuru rigupeza rigakora guhata ibibazo kubijanye n'imibereho indani muri equipe message biharigeza erega Camavinga nimba ari umenyesha makuru dufata karo wa Chiringito bayaga inbox akambwira ati buriya situation imeze uku we niwe bimubaza live mu itangazamakuru azi ko bica bisakarisi yose araza kubivuga ko yabikubwiye ntaho twabonye mu Kenya yaga n'umuntu akamuha amakuru ari meza akambwira ati bana bimeze uku ariko rero wowe uraza kumenya ukuntu bikadra mu mwuga wawe atawubabaje udakwegeye uyu nuri ariko nawe ukingiye akazi kawe ngo rero je ndindiye kazoza mu nkino ziri imbere uburyo Madrid zitwara kuko n'abafana uno munsi ari convaincu n'urugero twabonye kuri Real Madrid kuko abafana uno munsi nubwo baronse insinzi bari mu bantu bambere bafise amakenga kuvyo Madrid irikira producer mu rukino na janjane mu bijanye na tactique irikira kiniki muri rusange ko wasezeranye abantu Madrid ikina
ubwo ubu nyene birahindutse ikaba Madrid yitwa ko itsinda pour gutsinda ivyo gukina urabiyevye muri kano kanya kandi aribyo wasezeranye abantu ya isigaye imara match ya kipe yitwa Olympiacos bigaragara ngo no kuyitakaza witakaza wowe wakinnye skora ekipe 4 nka tuwane Olympiacos shubere kipe Pire. yitwa Madrid mu gihe Barcelona n'umwaka ma Barcelona ititije bitandatu kimwe bimwe vyitwa gukina nivyo wayitsinze wayisumbije possession ugira 59 nayigira 40 ariko yateye mu igori inshuro nyinshi yagerageje uburyo bwinshi bushoboka ihusha bwinshi kugusumba inatumbereza mu igori bwinshi kugusumba byumvikana ngo ivyo mugabo yitwa Xabi Alonso yadusezeranije nta nakimwe kirakunda kandi kudakunda je ntushobora kunzanira excuse ngo hari abakinyi wari ubuze canke bari bimeze gute witwa Real Madrid uri capable gutunga mu backup asubo mutitirere wo kwa Olympiacos Ropire uno munsi izi nguvu nimba hari abakinyi batagira umutima mubi kwisi Vini ntanzigagira Vini arabizi yuko yo realiza dribble 200 mu rukino atawundi muntu yabishoboye Vini yo kwa assist zigera kuri zine atawundi muntu yabishoboye ivyo vyumvikana ngo Vini niyacenga mu defenseur akamutesha umutwe kuko umupira n'ibintu bisanzwe ahubwo Vini cyazaba niki murekera umwanya yikinire unamuhungabanije ni bimwe abantu baca batanga uruvuga ngo discipline ya Vini iramugora nimugabo wa Vinicius barafise muri match muri yari tranquille nta kibazo na kimwe yari afise wanabonye match yaje guhera bagwana mu dore mugabo twasha Xabi Alonso ndavyita hypocrisie no sino vita hypocrisie mugabo meme na Alonso aho yicaye aramenya ngo ndiko ndyamira umukinyi afise talent canke afise nico yofasha equipe Real Madrid gikomeye mugabo no munsi uyu musaruro bariko bararonka ni sacrifice z'abakinyi kukurokora equipe apana kurokora akazi kumumenyereza basi ko gukorwa n'isoni ko kumva ko equipe yabo umwanya n'umwanya itokwama yisanga mu mapolemike imbere ya equipe nka za Olympiacos Ropire ibi rero je ku bwanje hani nakazi ko abakinyi gusoma ko abakinyi bitangiye izina ryitwa Real Madrid gusumba ikindi kintu cyaco cyose yes nuko rero Xabi Alonso yaronse itsinzi nyuma y'inkino zigera kuri 3 ramaze tekararonka itsinzi kuko yatsinze equipe yitwa Olympiacos isanze mu bugira ikibitsindo bigera kuri 4 kuri 3 ariko hari umukinyi umwe witwa Kylian Mbappe